mu bikingo bikinga amarembo iwabo basenge ari mu bikinga toza ari mu bikinga toza n'amabano y'inka amabano Hello bakunzi ba JCTV ndonge kuramutsa nizere ko mumeze neza kuri mikrofoni Emetrezone uno munsi mabona yuko kari ibintu bisa neza imbere yuko tubanza gutangura kino kiganiro reka manze mpereze bamwe novuga ko baserukiye bano bantu babanze bababwira akazina nico basanzwe bagize iki bakora muri uno mugwi reka duhere ngaha turabaga umukiza bakunzi ba JCTV ku mazina nje nitwa Jean-Marie Usimpabonayo akaba ndi President wa club abakunzi bakaranga ariyo umuntu twashitse ngaha. Ku ruhande ndi kumwe n'undi muntu ngahe kanabone maze ndamuhereze wewe musanzwe mumuzi twagize gukorana ikiganiro ubushize rero no munsi yavuze ati ntegeza kwishikira muri JCTV ndaharabe nawe ndaguhereje umwanya musaza. Nandi nabaramutsa nitwa Cedric Niyonga. Okay, mwabyumvise yuko abari bono vuga kari bo barongoye bano bantu bose mubara ngaha imbere yuko tubanza gutangura kwanza mwumvise kari club y'akaranga no basaba yuko kwanza ko banza kubacishiza ko kwanza bakibongoza bakavuga bakaririmba gatonya rero imbere yuko tubanza gutangura kwanza n'ikiganiro yamaze ndabaheze kwanza umwanya kugira ngo babanze bagire ico bababwiye mumvize ko kari club igiziki ishoboye sinzi yuko muducishirizako Amabano y'inka JCTV mwumvise yuko katari ibintu bisanzwe ni club ishoboye kandi mumva ko bazi kuririmba byinshi barabizi rero urashaka kwibaza ati amabano nk'abana ko badukurikirana amabano ni amabano
mu kirundi icyo bamenyereye bamenye kuvuga ati n'amahembe ariko biravana n'insiguro ugomba kubiha na cyane cyane iyo tuko turimba amabano y'inka tuba turiko turavuga ubwiza bw'inka kuko kenshi na kenshi kuva kera na rindi inka bazishimira ku mahembe kari amahembe inka zifise akavuga ati inka ni nziza dufatiye ukuntu amahembe yayo ahagaze rero tuko turarimba ati amabano y'inka tuvuga ati amahembe y'inka ariko turiko turirimba ubwiza bw'inka be n'abaco nubwa ukongereza ko kuvyerekeye n'amabano ego amabano y'inka nk'uko umugenzi wanje yabivuze najya amahembe y'inka kera hari izo bita inyambo wasanga zifise amahembe meza atari abo bitungiriza kijambere zitagira n'amahembe ariko rero muri iyo ndirimbo amabano y'inka tuvuga najya amahembe yazo kubera inka iyo ziserutse mu irembo zije zaba zibereye kuraba kubera ajya amahembe yazo wasanga ari inka ari nyinshi barazibona zitonze umurongo abantu bakaryoherwa cyane yego bega uno musi twako turayaga kuvyerekeye nkuko ngene bahora basaba abarundi basaba umugeni keshi barakunze kuvuga yuko bagiye gusaba inka bega inka ni inka muntu cyangwa ni inka nyene gikoko dufatiye kw'ico kintu bavuga ati ngo bagiye gusaba inka kuva kera na rindi gushika n'ubu mu Burundi inka ico gitungwa cyari gifise iteka rero iyo wumvise ati ngo bagiye gusaba inka bavuze ati bagiye gusaba inka baba bagiye gusaba umugeni mugabo kubera muri ya mvugo y'ikirundi bumvise ati umuntu bababwiye ikirundi bavuga mu mvugo iba nyene itoroshe gutahura ku bana cyangwa ku bandi bantu niyo mpamvu uzamva bavuze ati ngo twaje gusaba inka ngo atari ibihembe kuvuga kera batunga inka zifise amahembe bavuze ati inka itari ibihembe no kuvuga ni inka itagira amahembe numva ni wa mugeni ariko bamuhaye agaciro k'inka kuko inka mu Burundi cyari ikintu gihambaye cyane hari abantu boba badukurikirana bakavuga ati mbe abo bantu baje bava hehe abo bantu n'abahehe musanzwe mukorera ibikorwa byanyu hehe twebwe ibikorwa byacu tubikorera aho bita muri Sokarti ku itere ya football mu Kamenge ahantu bahora bapimira coronavirus mu bigo bahora bapimiramo coronavirus kandi dukorera ibikorwa byacu bya misi yose ku munsi wa kabiri saa 9 no kuwa gatandatu saa 3 yego tukunze kumva yuko iyo baje gusaba hari gihe basaba ngo akuki mbega akuki naco iryo jambo muri sigura gute ego akuki bavuga akuki kukinka rero hajya iyo umuhungu yaje gukwa umugeni mu kumushimira abiwabo umugeni bamuha akuki ko gushimira umukwe akagasangira na wa mugeni bamuha bega nkakuki umuntu atari nubuki nyene bashiramo cankwe hari akandi kantu bashiramo bashatse kwitazirira akuki ntabwo ari ubuki ukome ubuki kurya nyene batubwita ubuki akuki bashatse kubyorosha mu gakabara akayoga k'agasongo ego kayoga k'agasongo bega kugira ngo iyo baje gusaba umuntu bigenda gute ni turakunze kubibona nko madote keshi niko no bivuga madote niko gutwikurura cyangwa niko oya siko gutwikurura kuvuga kuntu ibintu bimeze kera urazi ko abavyeyi aribo bashimira umugeni umuhungu wabo ariko amajambere igeraza ubunyi abasore b'ubunyi bararikanuye baragenda bakirabira akavuga ati je nshimye uyu niyo tushobora guhuza acavuga ati amba ari ubushimwe yamuze ushobora guhuza ugenda ukabwira abavyeyi rero ico bagira bitabanza kwita ati gufata irembo banza bagashikaho bakamenyana namba ari bisabwa kandi bakabiganira hama iyo hageze gusaba hajya rero bacagenda bagira urubanza barayaze inkwano barabazizanye hanyuma gusaba babazanye inkwano za nyuma ziba zisigaye ari nayo mpamvu baca byose bagenda babiyaze baca bavuganye n'uwundi munsi ubugeni buzoberako
hari indirimbo dusanzwe twumva ngo ari mu bikinga, mbega ari mu bikinga ngaho bari bashatse kuvuga iki? iyo ndirimbo kenshi bayiririmba igihe bariko baraza umugeni ariko araza burya minsi nyene byakunda ko uwo mukadushyikiriza ko kugira ngo abakunzi ba JCTV baryohewe. wari mu bikinga zoza ngo y'umwana w'iwacu ari mu bikinga zoza ari mu bikinga zoza cari kusenya ari mu bikinga zoza ari mu bikinga zoza wari mu bikinga mama we ari mu bikinga bikinga marembo ari waho wasenge ari mu bikinga zoza y'umwana w'iwacu ari mu bikinga zoza ari mu bikinga zoza ari mu bikinga zoza ari mu bikinga bikinga marembo ari waho wasenge ari mu bikinga zoza ari mu bikinga bikinga marembo ari waho wasenge ari mu bikinga zoza. Okay. Turumvise ngo ari mu bikinga ngo azoza umwana wa Senge. Mbega mwabyumvise yuko ari club nziza cyane rwose kandi izi kubyina cyane rwose. Ku ruhande rero ndi kumwe mbe wavuze ngo uri vice president cyangwa uri disciplinaire? je ni chef technique Mbega nk'iyo umuntu abashatse kugira ngo mugende kumuryosheza urubanza hari ibintu bisabwa? iyo umuntu adushatse kugira ngo tuze kumuryohereza urubanza turamishe n'abantu aradushikira aho dusanzwe dukorera ibisabwa kugira ngo tuhashike tukabivugana. Yego abyumvise yuko kari club igize iki ishoboye kandi bazi no kubyina. Hari urundi rubyino basanzwe bavuga ati bamba siwe wosuwawe, kandi tuba tubizi yuko uwo muntu ko yamukweye bahejeje gusaba mugabo tusanga ujya munsi hari umuntu aciye abamba. Mbega bica bigenda gute hajya naho? hajya hahi iyo bariko bararirimba ngo bamba siwe bariko babwira umusaza w'umukobwa ati burya umuhungu yaje gupfa suyo ati uwiwacu ntaraza ntabwo ari uyo wowe ntimuhu utariwe. Yego none bigenda gute kandi tuba tuzi yuko yaratanze inkwano hajya aba yaraje gutanga inkwano cyangwa aba yaraje gusabira irembo? hajya hahi inkwano ziba zaratanzwe ariko kera hari igihe umuhungu ataza ari uwo kubera mu mico y'ikirundi babanza kurungika umuhungu wa mbere kugira barabe ko bamuha ubutari mwene we akaza ubugira kabiri. Ibintu byo kwizera byari birimo baraba yuko basi bacibuka uwaje gukwa. Yego okay, niyo mpamvu baca bavuga ati bamba kwanza tubanze turabe yuko kariwe. Mwumva yuko ibya kera byari byoroshye ndabyumva aho hantu. Okay, mbega turabona ngaha harimo abigeme nabo basanzwe bakora iki mu mugwi? abo bigeme baratamba baratamba ya ndirimbo z'ikirundi. Yego no ku ruhande ndabona hari abandi basore hari anabone nyina sinzi icyo basanzwe bakora. bajya basore bamwe baratamba abandi bararirimba harimo n'abavuza ingoma bamwe murabona ku ruhande ndababona. Yego mbega sinzi umwe muri abo basore ko yo kwigera hano hamwibariza akabazo kamwe ku mazina yawe musore witwa? Ku mazina ni Sayimana Kintu. Beke ni kubera iki wahisemo kuza mu Karanga? Yego icyambere na mbere cyatumye nza mu Karanga, icyambere uri kuragira abantu babonye ko biryoshye, icya kabiri naco twese dusanzwe dukunda imico n'akaranga by'igihugu. Cyo kintu cyambere cyatumye tuza mu Karanga. Kandi uravye no mu Karanga urabamenya n'utuntu ukamenya n'abantu. Kindi naco tazi n'umuvyeyi umutwariye akantu bakwe mu Karanga arashima. Mbega inyungu iri mu Karanga ni iyi? Cyambere inyungu iri mu Karanga uramenyana n'abandi, kumva kuri mu muryango. Ikindi naco ukamenya n'imico n'imigenzo bya kera byaho hambere. Kandi ukagenda ukuyeho n'amazi yo kunywa. Murumva yuko Akaranga ari kanini cyane rwose. Mbega nk'abarongozi muravye Akaranga ka kera na kubu
nta tandukaniro ryo bari hari. Itandukaniro ririho cyane kuko aho hambere hahise tuje guka umugeni abavyeyi baje nta mumama yaza yambaye ipataro ariko ubu uzogende muri dote y'ubu usanga baza kugufasha kuririmba biyambariye amapantaro aho hambere sinibaza ko kutari gusirimuka mugabo mico n'akaranga bya kera sivyo bikihari ubu turagerageza kubigarura ariko bitera bidusiga cyane kubera itituka ry'isi niko novyita yego. Mbega nka mwebwe nka club y'iwanyu ni iki muba muko murakora kugira ngo mugarukane akaranga k'Uburundi? Kuvuga kugarukanaho nk'icyo twavuga tugarukane twebwe nka club aho ntacyo twashobora ahubwo bwadushoboye kugarukana dushobora kwifashwamo n'igihugu n'uburongozi ariko twebwe icyo dukora tuba turafasha urugwaruka turi kumwe ngaha hariho n'abandi batoyi cyane batashoboye gushika aha club nini ya cyane iragutse rero icyo two turafasha n'iki ushoboye kuhashika akumva bikunze tukagerageza tukamwigisha kuri bikeya tuzi hama nawe agashobora kwigaho ibintu bituma akunda igihugu ibintu bituma yumva uburundi bwo hambere ko bwari buryoshe bigatuma n'uburundi bumuryohera kuburyo avuga ati jewe kabisa kuba navukiye mu Burundi ni iby'agaciro. Hari umutama twigeze kuyaga arambwira yuko kera bari umugeni baje gutanga umugeni yaragenda ariko ararira. Mbega yarira kubera umunezero cyangwa yarira kutabikunda? Kera umugeni yagenda ararira kubera yabagiye mu rugo atazi akibuka ingene yarabayeho muhira ntabona imbere yiwe ejo ingene hazoba hameze ico gituma yarira. Yego. Abubu nabo iyo babasabye bagenda banezerewe batwenga mbega hoho bica bigenda gute nawe? Nukunezerwa kuko agiye ahantu heza canke bigenda gute? Ni hahandi nyene imico n'akaranga n'indero mu Burundi vyamaze kumera bita inguvu naho kera bumva ingene vyari bimeze nkamva yagenda ararira baramumarira ati hajya ntigikubona ibintu utari bwabona hari ibintu vyinshi yabagiye kubona numva abagiye kurara umuntu ataramenyereye kurarana n'umuntu ataramenyereye ibindi bintu birebire ariko abuno munsi usanga abawe bagenda ahazi agenda vyisha bizi niyo mpamvu usanga bose umendo n'ibirori bagenda baryohe bavuga ati nta na kimwe kiriyoti ntanzo kijyana usanga babizi rero ubona agenda twenga avuga ati hajya isugu twengana ngo nuko agize macanki cyangwa no kuryohe bavuga ati jewe n'abagenzi banje bose barabonye ko bizima yaje nzero umuneze babagize umugabo nibaza yuko kera ubwoba kenshi bwapfa hajya nyene no munsi mpamvu bagenda baryohewe kubera ico nyene byose bagenda babiza tukatuse turabizi tugiye kubaka nyene nk'abandi nuko. Okay, nakaye kajambo wobwira nk'abarundi badakunda akaranga k'Uburundi? Abarundi badakunda akaranga k'Uburundi mubabwira yuko bidakunda akaranga k'Uburundi n'igihugu ntubikunda kandi ngo ubugomba ubukombara bw'ibanze iki gihugu nitwebwe tutegereza kuzocubaka nitwisamburira ko rero nk'imene akakaranga kazotakara ibyo twahora dufise nk'itunga tuzobibura rero burya mu karanga ibintu byose dukoresha n'itunga rikomeye ku gihugu kuko nta kindi gihugu na kimwe kibifise. Urabibona hariho ibyo twambara ibidede hariho ingoma z'Uburundi nta na hamwe dusanga ku isi yose naha nyene rero nitwabifata nabi tugatitura kakaranga ni uruhombo runini ku gihugu. Yego. Mbega mu bigeme nk'abigeme muba mungana badakunda akaranga mwebwe muri mwebwe ninde yogira icyo avuze kuri abo bantu badakunda akaranga? Murakoze kumijambo hama ku bigeme badakunda akaranga barahombye cyane kuko iyo umwigeme akunze akaranga amenya byinshi akamenya ibanga ry'aho hambere akamenya n'ukuntu azokwiyubaka mu buzima bwiwe bwa misi yose.
bakunzi ba JCTV murumva yuko atari ibintu byoroshe ku badakunda akaranga je nobona no batumira kugikunda akaranga kuko nta kindi kintu nobona kiryoshe nk'akaranga kuko nanezerewe cyane bitewe n'imbyino bako batwirimbira ngaha reka mbaze no ngenda bashimire mwebwe mwese mwemeye mukabana natwe yari club isanzwe ikorera ngaha mu Kamenge muri Sokartier yisanzwe yitwa ni buhumuza abahumuza bakaranga murumva yuko ari akazina keza cyane gose reka imbere yuko tubanza gusozera kino kiganiro maze ndabasabe kandi baducishirizeho hama cyo dusozera ikiganiro murakoze cyane gose Unerere nyamwenga nere kumupanya mwenga